nimuhorane umukama ibyo dusoma mu Injili ntagatifu yanditse Luka. Muri iyo minsi mu kuja i Yerusalemu, Yezu yaza araca mu bisagara no mu mihana agenda arigisha. Sinzi uwamubajije ati mukama, ubwo hazokira bakeyi gusa? Nawe arababarira ati nimwihate ngo mushobore kwinjira mu muryango ufunganye. Ndababwiye yuko benshi bazoshaka kwinjira ariko ntibabishobore. Inurugo niyamara kwinjira no kugara, namwe mwagumye hanze muzokwishinga kudodora ku muryango mubwira muti mukama twugururire, nawe azobishura ati sinzi iyo muturuka. Namwe muzoca mwitanganiza muti twahora dusangira indya n'inzoga kandi wahora wigishiriza ku nama iwacu. Azobasubiza ati je ndabibabwiye sinzi iyo muvuye, mva iruhande mwa nkozi z'ikibi mwese. Aho niho hazoba abarya n'abaryanya imisaya, aho muzobonera Iburahimu na Izahaki na Yakobo n'abahanuzi bose mu bwami bw'Imana, namwe mutabwe hanze. Kandi hazoba abava mu buseruko no mu burengero, mu manuko no mu buraruko, baze kwicara ku meza mu bwami bw'Imana. Nuko rero harabahora ari abanyuma bazoba aba mbere, n'abandi bahora ari aba mbere bazoba abanyuma. Ushimagize iyi nkuru nziza ya Yezu Kristo. Bavukanyi bakunzi b'Imana, mu gisomo cya mbere turiko turasozera kuzirikana ibaruwa umutumwa Pawulo yandikiye Abanyefezi. Pawulo mu kurisozera agaruka ku mpanuro zimwe zimwe ziraba cane cane ingo. Twarazirikanye ingene atumirira abagabo gukunda abagore babo, abagore nabo akabatumirira kubaha abagabo babo. Hari n'impanuro zigenewe abanyamuryango bose b'Efezi. Muri zo harimwo ukugamburuka, ariyo nashaka tuzirikane muri makeya. Kugamburuka bisigura iki? Mu ijambo ry'ikilatini bisigura gutega ugutwi. Kugamburuka ni gutega ugutwi, hanyuma ukaronka imvo zituma ukurikira ikintu cyangwa umuntu ariko bivuye ku mwidegemvyo. Gutega ugutwi, kugamburuka. Ariko mu gihe cya none turabona yuko hari benshi bigora, kubera yuko bitwaza ibyo bita bobo umwidegemvyo, ariko muri rusange ntaba ari wo. Kugamburuka biragoye kubera yuko mu gihe turimo benshi usanga badagomba abantu bababwiriza. Umuntu akagomba gukora ibyo ashaka, kw'ibyo yita umwidegemvyo, ariko atari umwidegemvyo koko. Cyane cyane n'ikindi gituma abantu bibagora kugamburuka, n'igihe umuntu muri kahise kiwe, dufate kuva akiri umwana cyangwa igihe yakura, yaragize ibikomere mu buzima. Igihe nimba hari abana bamufashe nabi akiri muto, iyo akuze rero abona yuko umenga ariganzuye, ugasanga rero kugamburuka biratera ikibazo. Naco gituma Pawulo yagize ati namwe bavyeyi ntimuteresha aba bana banyu, ahubwo mubarere mu kubamenyereza ibyiza no mu kuhanura nk'uko umukama ashaka. Kugamburuka ni ingeso nziza iranga abantu bose, baba abamenye Imana canke mbere n'abatarayimenya. Hatwebwe twemeraho kugamburuka ni ibwirizwa ry'Imana, ibwirizwa rigira kane ritubwiriza gusonera abavyeyi. Ni navyo Pawulo mweranda yibukije abana. Gusonera abavyeyi, abatabafise ntaco bagira ngo twebwe ivyo ntibiki turaba. Bavuze abavyeyi twumva abo bose baturuta, harimo mbere n'abadutwara, kuko ubwo bubasha babuhawe n'Imana, ariko bategerezwa no kubukoresha neza. Twavyumvise yuko nta muntu n'umwe adafise uwumuruta mbere
Imana iruta byose mbere n'abo bategetsi baraduhaye, niko Pawulo yabitubwiye. Kugamburuka rero tuvuga ni ukugamburuka gukora ineza, si ukugamburuka mu gukora inabi, igihe nabo mvuze badukurira harimo n'ababyeyi badutumye gukora ikibi. Petero n'abandi batumwa baratubera akarorero, kuko imbere y'inama nkuru y'igihugu bariko barabasambisha babwira bati twari twababujije kudasubira kwigisha iryo zina ry'uwo muntu. Babishuye ngo tubwirizwa kugamburukira Imana kuruta abantu kandi badatinya. Ukugamburuka bizana akanyamuneza kandi ukugamburuka ni ikimenyetso cy'urukundo, ariko ukugambarara nako vyonona byinshi mu migendanire y'abantu, haba mu buzi canke mu ngo. Mu buzi ho hari igihe havamwo n'agakengerwe, ukengerana. Umukozi w'urwego rwo hasi, kuko uko amategeko y'akazi atunganije abakozi bose ntibangana, hariho abatwara ku rwego hejuru, hari uri hejuru ya bose. Uravye uko amapeti atunganije nturi inyuma ya bose. Ugasanga rero uwari muri inyuma ya bose arashobora kubwira umutwara iyo amuhaye itegeko, hakugamburuka akamwishura ngo niwe wanzanye, urazi ingene nashitse ngaha. Ivyo rero ahantu bimeze gutyo haba imyidogo, inzigo, nta bumwe buba bukihari. Ibyo byose mbere binatuma ata n'umwimbu ushimishije abakorana bashobora gushikako. Ababitura bobo nibo babigore, kuko ashobora kubwira ati genda kwa naka gufasha iki, uwo yagutumye ko kubera kwa kugambarara ntakigufashe. Hari ikindi iruhande y'ibyo byo kugamburuka, nako kugambarara bituma umwe mutaba mwiza, ni bya bintu byo gukora umuntu akorera kujisha acungana n'umukoresha wiwe. Navyo nyene Pawulo mwiranda yabwiye abasuku, ariko avuga abanyefeza, ariko uyu munsi ariko abibwira twebwe abafise ibyo bakora bakore kugira ngo icyiza bakora baze bagihemberwe n'Imana, ntibakore ngo bashimishe ababakoresha. Gukora ngo ushimishe ugukoresha, hari igihe ubikora uhitanye n'abandi bagenzi aho, ugasanga uriko badodobereza. Ibyo byose si bituma haba ubumwe hagati y'abantu bakora hamwe. Kuri ibyo kugambarana nyene, iyo ari mu rugo abavyeyi nako abana batagamburuka, abavyeyi usanga batana kumwikoma. Umwe ngo abana bawe ntibumva ntibatumwa, ubundi uko nyene agira ati twababyaye twese urahumva. Bigatera umubabaro n'imyidogo gushika naho haba abavyeyi bicuza igituma barabyaye abana badatumwa. Abana nk'uko twavyumvise bahamagariwe kugamburukira abavyeyi, ku mvo zibiri, kubera ko ku ruhande rumwe ni ibwirizwa ry'Imana, kuko ibwirizwa ry'Imana ryakane, ariko ku rundi ruhande ku bwanje nibaza ko bituma igihe bagamburuka abavyeyi babatuma ibikorwa batangura kwimenyereza kwitunganiriza ubuzima bwabo mu kumenyera gukora ibikorwa harimo n'ibikorwa by'amaboko, nko kugira isuku ry'aho baba no kwimesurira. Aho ndiko mvuga mu bisagara, mu mitumba hoho ibikorwa ntibibutse. Ku buryo rero abavyeyi bitwa ba ndekera umwana atatu baba ariko barafasha abo bana babo. Pawulo yabahamagariye kubahanura nk'uko Mukama abishaka, cyane cyane mu gihe ca none abana bahura n'ibintu byinshi. Kurera ubuguye nibaza ko bisaba ukwitanga, kuko n'abavyeyi usanga bafite ibibafatira byinshi, cyane cyane bakisunga kugira ngo abana bakurane indero. Birabereye yuko abavyeyi bafata umwanya wo kubumviriza. Kumviriza abana birakenewe, kubera ko wewe urafise indero ubaha n'umurongo wipfuza ko bokurikiza, ariko iyo birigwa naho barafise ibindi bababwiye. Ku buryo rero bisaba yuko abavyeyi baronka umwanya wo kumviriza abana babo aho bageze, impanuro. Ariko cyane cyane hejuru ya byose
ni igisabisho, kuko igisabisho gishoboye ni ubwana imbere y'ibintu byose. Ntiwibaze ngo jewe nakuze uku none abana bategerezwa kugenda gutya, barakwangira kandi ntacyo bagira. Cyo gituma rero igisabisho ari cyo gishobora kugorora imitima y'abigwaruka bw'ubu. Kwambuka nk'uko nabivuze ntibyoroshe, bidusaba kwihata bigereranye no kwinjira mu muryango waga twumvise mu nkuru ziyize, ni ukuvuga guhinduka mu gutsinda cyane cyane amanyama n'ubwishime no mu kubavanura na ya mvugo ngo jewe nta wuntegeka. Iyo umuntu yavuga ngo jewe nta wuntegeka, nta wundi tegeko, aba akiri ku rugero rwa kure. Twisabire ubugangurutsi, baba ababuraganye mu buzima bwabo bwose canke abandi bakristo bose. Ibyo tubisabe twisunze abatubereye akarorero mu kugamburuka. Ubwa mbere ni Yezu we yicishije bugufi, aragamburuka gushika apfe kandi apfa urupfu rwo ku musaraba, niko Pawulo atubwira mu kete yandikiye Abanyafilipi ikigabane cya 2:8. We atubera akarorero, nta n'umwe yamurushije kugamburuka no kwicisha bugufi. Ubwira kabiri kandi hariho umubyeyi wacu Bikira Mariya. Ku ijambo atumwe n'umumarayika, abwiwe n'umumarayika nako atumwe n'Imana, yagize ati jewe ndi umusavyi w'Umukama, ibimbere nk'uko ubivuze. Kubera ukugamburuka kwiwe isi iraheza irarungurukiza. Navuze nti kugamburuka bitera akanyamuneza kandi n'ikimenyetso cy'urukundo. Bikira Mariya yaragambutse, isi irarungurukiza. Ubugira gatatu ni Yosefu Mweranda. Mu madidane yarimwo kubera Bikira Mariya n'imigambi yarimo yo kumuhebera mu mpisho, umumarayika w'Umukama yaramubonekeye. Amaze kumubonekera mu ndoto, yaciye agamburuka. Ijambo amubwiye ngo jana Mariya iwawe. Nta wundi muntu yagiye guhanuza cyane ngo koko zabaye indoto. Reka nde kubaza abapsikologi bambwira icyo izo ndoto zivuga. We yarumvise yuko ari ijambo ry'Imana, atumwe n'umumarayika, araheza aragamburuka atwaye Bikira Mariya iwe. Gutyo abona kugira amahoro, na ya makenga na ya madidane yarimwo birahera kubera yuko yagambutse. Dusabe ubyo Bikira Mariya adusabe yame adusabira kugira ngo natwe dushobore kugamburuka, tugambukire Yezu Kristo Umwana wiwe, dushobore kuronka amahoro tugire Kristo.